喂呀，学校了。喂呀，把学校了。Jadi apa sih kamu? Ini kan tufanya weh. Paya jo, paya dia kan di mana kamu? Oh ya,你有发现mana bagi? Fasa wono kuna zo wa de fa. Ujan ka buta jahit deh ka jeta jahit sih. Aku nak coba. Iya, pun. Orang dah apa? Iya, gak coba. Arahem au benda kugira. Kugira ngo umuntu yitwimbwa. Umuntu yitwimbwa. Uraza kubazavuye ko. Imbwa niyo ipfa yihagaritse. Imbwa niyo agiye hose ipfa gusobagura. Amana na kwarupa. Kugira bijya ngo bakwitimbwa. Nana yaje kwa. Na kwarupa. Reka adufata. Mugabo Ngura bakwarupa. yaba nk'umuntu w'umugabo akaza kuraka. Ubwo ikindi nacyo nawe ukaza gukora ko n'amaboko ubone yafashwe n'umuyaga ucanda gasitura. gashitura umviriza umuntu yafashwe n'umuyaga nkuba burya amayinite zina yarogishiwe utari uri mu by'amayinite umuntu yarabipfa. umviriza ndakubwira umuntu yafashwe n'umuyaga nkuba numukoza k'iminwe uhiga ikintu gishobora kumukomeretsa jewe ntibaza ko naye kugashitura burya nawe mutari mucana Erega nari neretse umukondi ujoro mwabagabo. none umuntu akubwiye ngo urimbwa ugahariye Oya nawe muga namwe mwabishize mu nzira. kirazira gupfa wihagaritse. nehe ndakumamirije runo rubaho ndakumamirije runo rubaho Shane hatari kwe. Mugabo wumva iyo udakomereka ntiwavako wowe wari uhatswe Erega nari ntudusubire. cyari byase yuko shika niyo naringiye. ntiwumva umuntu azokubwira ngo urimbwa azokubwiye nabi none imbwa niyo yihagarika ayibonye usanga yihagarika no ku wihagarika ku ipoto burya usanga Murakoze ni anagiye ku ipoto kwibarabara ega nakumira ubu usanga n'umugabo afise umugore n'abana akasanga kwibarabara ikaragira nk'uko. Oya ntabwo erega nk'umugore agereye ntihabyariye. Ntiwumva rero ntiwumva nara nk'umuntu utarupfiye kuri ino poto. Umunsi nyene wari washitse. wari washitse burya urabona ko nk'uzosubira kwituma aho ubonye Oya burya nk'umuntu uzogenda uratanga inkuru umviriza burya ntuzogenda uratanga inkuru yuko kwituma aho ubonye burya gupfa aho witumye burya kari ingorane ndakomye ni murare mama. urabyumva mbe muhiri wawe ni majahe ega hoshi tumufashe no muntu. Nawe we nubona kandi ndoze nawe hepfo. we nubona iri kinga ryari ryawe ryari ryawe Ibyo nari ntaniye. niryo waruti Iruhande yo ukacuza kwituma aho ubonye Sikakwega rega ntabwo. umviriza ndababwiye umviriza yamara gupfa aho witumye kiretse yuko bitera umwanda uba urimo kwiragiza umwanda burya nawe uba uri ku manga gupfa aho witumye be nk'ubu ubusi bwabwo usanga bwagiye no mu ipori bugapfa gusutama be nkajya mu ipori ugiyeyo inzoka ikakigukocora wowe uzizi none sinzangorane nye. Ejo undi nabonye umugore araho neza mbona mari neza no kuntuze impande yibarabara. Mbona niyo nihagiye. Umugore afise abana niyubashe. Hamwe mwabishizemo inzigo rero. Naharaje hari ico byinshi. wumva wishikana cyangwa tugushikana Oya Reka yaborewe ne umva avuga ibitonze ku murongo. Yarakwiye gushima akavuga ati zizosubira gupfaho nihagaritse. reka
Asha, kaka kaba karanye sina gupfa kugashitura abasha. natwe twishinze kwirebera amavideo mu telefone turungika amayi Kare kadupfanye. Shana abantu bashengeraho kumfasha. Hano woga haninziko gusa. Bye.